Ukunda Double J? Kubera ko ukunda Double J? Double J ndamukunda cyane. Indirimbo ziyo zirankora ku mutima. Wavuze ko ukunda Double J. Nta gihe na kimwe uragira ko ryo guhura nawe atuma gutumira no muri video. Shawapi na rimwe. Bishitse kagutumira muri video wogenda kubuntu ko nzi hariho bamwe yamaha amahera kukubera aba bakeneye mugabo wowe urumva yuko umukeneye unamushaka. Agutumiye muri video woshobora kugenda nko kubuntu. Nogenda mu givyo byo kubuntu. Acho naco no kwishura kubyo twe kwivuganira. Yes, bakunzi ba Shoro TV ndabaramukije kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masambambu nyuma ya kamera ni Pasia. Uno munsi renda bazaniye umwigeme navuga yuko ari mu bigeme navuga ko bameze neza cyane kandi basa neza. Ndibazi ko mumaze kumuraba ngaha anya kuri Shoro TV. Uravuga ati dufise umwigeme mwiza cyane kandi mwiza n'umurundi kazi. Sinzi yuko afise kivange c'ikinyarwanda cyangwa c'igikongomani. Turazi ko abantu benshi usanga bakunda kuvuga ati je mama wanje avuka hariya wundi avuka hariya ariko byose turaza kubimenya reka maze namwe kaze kuri Shoro TV wenyine abidondore ndazi yuko ino sura hari gemwe nasanga atari ryambere muyibonye ndakura mu kitumeze neza yego meze neza akazina tukagute unongereza akajwi kugira ibintu bigende neza kana bacambaza amazina baramaze kumenya je ntwa Keza Keza ninde Keza bahehe avuka he Jembuka mu Gihosha. Ni wacu. Ni homba. Muhiri wanyu ni hoba. Usanzwe wubatse bimeze gute? Wowe ubona nsanga umeze gute? Ubona nsanga umeze gute? Ubona nsanga umuntu yubatse. Genda kubona mbona udasa n'umuntu yubatse kandi usa nabubatse mugabo abantu benshi bakubonye bashaka kuvuga ati ujya mwigeme akazi ko sintana nakamwe atoshobora kaba ko kubaka ko kuba inkumi ko umunyeshuri bivana ikintu ngore wese abakunze. Muri make ntiwubatse. Wapi je sinubatse ndi single man. Ndi single. Uri single. Turabona yuko uko utambuka cyangwa ukuba umeze uko nyine uwifata mu buzima busanzwe. Haje umuntu akubwira ati umusira yikwine yabakugiriye nabi bimeze gute? Je ndi byose. Mwe nditonda ndimanya nkabasiriye kwine rumva. Ndi hose nambira hose. Ikintu cyambere nambira uri muhira utangura kuba wokora bari giki? Ndi muhira. Nangura gukora nkora byinshi urumva ico nkoze umunsi cyo nongera kandi dukoreje gusa je ngunda kuba nice ndi kundara bisinema nta kindi ubwo hagiye ubusi umwana ndamufise umwana ufise umwe cyangwa ufise babiri ibyo bibazo rero byose byo kuvugira mani kuri TV mugabo gikuru abantu bamenye yuko ufise umwana okay turazi ko hari habigeme benshi usanga bamwe bakora business nyinshi zigiye zitandukanye hariho nk'umwigeme nashobora kuvuga w'umurundi yitwa Minushi akazi kiwe yo bakora uragakunda cyane bimeze gute je na muntu umwe fana je ndi fana jeje nyene mugura ashobora kura umuntu kavuga ati uyu muntu kuri internet vene ko nyene yifata n'akazi kiwe asanzwe akora ndakunda uko ijya nyifata iyo kandi nkakunda n'akazi ke business ziwe tuvuge je nko kwisi yose bazi umusitari ntoba nkunda fana Zuchu ndamukunda nakunda ukuntu mu ndimbo ze basi kunatamba ukuntu yambara najya amafyeri wenye binaguma yigira ibyo bintu je nkunda tugaruke ngaha mu Burundi nawe umuntu ukunda umuririmbyi nkunda Double J ukunda Double J kubera ko ukunda Double J Double J ndamukunda cyane indirimbo ziyo zirankora ku mutima hariyo amakuru kenshi nkunda kumva yuko uri umwe mu bakobwa ngaha mu Burundi ukunda gusambuza abandi bagore bakundanye n'abaririmbyi cyangwa abagore b'abaririmbyi bimeze gute none gashankurikiye nyine turagenda rega je njana n'umuntu afise amahera urumva udafise amahera ntabwo twaza turavugana uyafise turagenda je nkurikira umva unkurikiye byuko ngo ufise umugore cyangwa ufise umukunzi ibyo je nibindaba oya kubera kutabiraba mu gihe bakunda kuvuga yuko umugabo w'umuntu rimwe na rimwe aba akwiye gukingirwa wewe kumwubaha nabyo biba bikenewe none gashaje noza kuri atakufise umugore nabyo norota sinota kufise umukunzi naje ubonye ndi singo hamuco nyizana ufise nawo mahera cenda kwanga ngufise ngwana ngufise ngumugore oya cyo nigikunda wavuze ko ukunda Double J nta gihe na kimwe uragira ibako ryo guhura nawe atuma gutumira no muri video shawapi na rimwe
bishitse kagutumira muri video wogenda kubuntu ko nzi hariho bamwe yamaha amahera kukubera aba bakeneye mugabo wowe urumva yuko umukeneye unamushaka agutumiye muri video woshobora kugenda nko kubuntu nogenda mu givyo byo kubuntu aco naco no kwishura kubyo twe kwivuganira sipaka ngo kira muntu wese nejo baramutse bayimbonye mu kira muntu wese acamenya yuko ngo nagiye muri video yo kuri gusa ibyo two kwivuganira je nawe iyo bishize ugasohokana n'umuririmbyi w'umurundi mu gihe ukabuzi neza yuko afise umugabo ko ndazi yuko umuririmbyi cyangwa umustar wari we wese so ubustar ntiburi kuburirimbyi gusa uyisokanye n'umustar bazi yuko akesha abagore babo bakunda kubapibiriya ushobora kuvuga ati anya twashobora guhura nko mikarite cyangwa tugahura mu kabare ngiyemwo umugore akashika akagenda mu kabare atazi ko nanje turi kumwe n'umugabo wiwe nkagira ingorane zike cyo mugabo mba namuteruye niba yizanye ubwo nabwo nigera ngira mu buzima kwa nubambonye wawe urumva nyine twaduriye mu kabare kandi anakabare kanguramo abantu bare bose kandi nubuzi ico ndico kuriwe ushaka gusanga ndumugenzi ko urabyo bastari benshi bakanza sukana n'abakobwa benshi hari abo usanga ari abagenzi hari abo usanga ari mu miryango noneho ucuza kubwirwa niki ico ndico na jewe byo nshobora kubimenya kiretse nyine rwa muntu keka kandi nawe ukunda no mustari ndakeka kene ko ufise umutima ugumye kuba uruko nyene uko umeze uno munsi ubwo abavyeyi bama kubona bakaryoherwa uko umeze cyangwa baravuga ati umuvyeyi umwana wacu ntiyarakwikomera uko abavyeyi banje sinzi ko ndi mu mutima wabo nimba baryoherwa nimba bataryoherwa ibyo nabyo nomenya gusa je ko mbona kweri baranyishimira ko abavyeyi banje nabo rega barabastari kuya nyine mu imyaka igendera mujana naho naje barabastari bategeza ko abanyishimira nabyo nzi ko batanyishimira mugabo naho bombwira gaje mbona umengo naco bibatwaye muri kino gihe turabona yuko hari habigeme benshi bagiye batandukanye bagakunda abagabo babandi arico kimwe gituma abakobwa tubona muri kino gihe bagira ingorane bishize ugakorana no muri diaspora ikintu cyambere batangura kumubwira cyo bari giki mu gihe tuzi yuko ari abantu bavuga yuko bari akanoti kabaga kazi cyane cyambere batangura kumubwira nuko ibyo amahera nyine byekaye n'amahera gusa je mwe n'umunye n'umuntu afise amahera menshi no kubwira amahera ndondera ico nkora nibyo bintu nyine amva amahera nyine afatika ngaca ndondera ico nkora cyo kintu cyambere nutangura kukubwira nakindi rumva no kubwira kirenze ico umaze kumusaba icyo ukora ni kuvuga yuko bisobana yuko abantu bose mumaze kuyaga nabo utarabona yuko amafaranga bafise atushobora kuva muri ico ushaka wowe ukora hari ubwira hakwizeza ibitangaza bana aba diaspora kenshi kwanza je sindabafana bakwizeza ibitangaza nzo gukorera iki nzo gukorera iki nani hagiye nco bakumva naba amajambo gusa no kubona bakubwira nyine ibyo bintu batazona bikora no kwizeza ibitangaza bitazoshika namvu je sindabafana kweri Mga muri kino gihe ngo ubunyangoma n'amafaranga ngo babahanga musigaye muyazira ama video meshi asigaye sohoka gose sinzi yuko ariyo gipatana mwahanye bimeze gute kuri ico kintu nko kubona ama video meshi yatandukanye tubona abakobwa bari gusa kandi kumva ngo yasohowe n'aba diaspora urabona aba diaspora bubu sinumva kwanza n'ukuntu bivugako turaba kamera kubera uri baratanga niego rivyo baratanga amahera mugura abona ngaha mu Burundi kweri ufise abakobwa beza no mugihe Burundi dufise abakobwa twe tuheza kwihagararako ko turihagararako muri iyi minsi dushaka kumbwira abakobwa bo muri Kongo tugiye bagiye mu video bashaka kwemba amadolari mugatwe kazamva umuraje kubwira ngo agwe mu marundi ego nayi wacu nituyanse sivyo mugura byukora amarundi ari nyuma cyane bijya bintu dukora sikya mu wese abikora kandi byo nona sikya mu wese yobyubahuka mugazamva umuraka kubwira agwe mu marundi abakobwa muri Kongo ni batusha twebwe ubwiza mugabo hembwa amadolari hama twebwe ngo bo ngaba caza kuduha mu marundi bijya bintu barakwiye kwisubirako nico numva no bivuga ko ambajya nabo batamba bari gusa kweri sindabashigikira kwe kuta cyangwa nawe biramaze kugukora ko gusa ibyawe nuko biba bitaraje habona byashobora gutamba ndi gusa oya karungikira umusheri wawe video gashimwe ati shere hendaba ukomeze ugasanga ejo arayisambaje arayitakaje jana cyo ndagufungisha utamubona noca nanaguheba basi tuvuge ngo turakundana nakurungikira video yanje ndi gusa bijya bintu ko birababaje uraziwe ngo nukimuntu nyene uramuntu ukiye video uri gusa ni wa muntu umwe mwizerana hama gacha ugira ikintu ngico waye muke kuranga ayibona ari wenyene hama sanga ibonye abandi bose ngana abakobwa bakora ivyo nabonye numva ni birofa ni bakwije neza mu mutwe
urashobora kwitanga ku muntu akakubona wese nyene uri gusa nyene niko nyene arahisi igeze ngaje sinshobora. Watubwiye yuko uri mu bantu bakunda amafaranga iyo muvanye n'umuhungu ikintu gikuru ubushaka amafaranga. Hari abahungu kenshi bakunda kuba bokunda umukobwa bivaye no kungene baryohewe uko ameze. Ubwo umuhungu aje akakubwira ati je ngire ndagukwe ubu umugore wanje wo mu nzu ndeko guma ndakugura misi yose wokwemera. No byemera muga byovana nyene niko naje nakwiyumvisemo hagiye tukabimbwirega naje bama babimbwiye muga cyo usanga hasi ndakwiyumvisemo cyangwa ugasanga mbibwiye n'umuntu w'umutama je uranje kumutama zo ca fejo je nce sigara cyane twumufakazi mvuga ati wapi sindahura nuwo anyimvamo naje ngamwiyumvamo. Ubwo biramaze gushika ugakundana ukarya amafaranga y'umuhungu cyari uko umukunda nyene ukamujya amafaranga yiwe bigende mugende hanyuma utware amafaranga. Kubera iki byo byabaye kenshi rego una rukundo rugihari ubu murakunda amahera kandi uje habona nyene ariko uratora kantu una rukundo rugihari ngo urakunze umuntu ngo kubera ngo munyere bamukunze mwe byakira barakunda umuntu ngo uryango n'umukene ngo tuzoronderana oya utuja mu byuzuye kubera iki muja mu byuzuye kandi n'abahungu bunyasigiye mbona umenga hari abahungu bitwa ngo nabamariye. Abo rero umva sinzi by'iwabo urumva abakobwa bafise menshi muga nka je giti cuwanje je na mungu no twara dafise amahera ngo dukundane cengo twabagenze dafise amahera ndiko ndaguciki rero wapi. Cyaje ko hari abigeme benshi bakunda ko bomba bafise amatungo manini nya cyane rimwe namwe ukashanga bayakuye mu bahungu hano tanga nk'akarorero karaba nka zari ukamere ukabayeho byinshi bikuye ku bahungu. Ubwo nawe nta mugambo uriga kuvuga ati gendo ndiri ruhungu rufise amafaranga kugira inze numane nago. Nibyo turimo ndarose nyene no gumako. Hama bajya nawo bajya gutanga amahera ku bahungu bajya mbanza baragumiwe sinzi ukuntu bivuga nubita ko baragumiwe. Baragumiwe basi bafise imyaka myinshi bone imyaka igombi barenga ataronka abagabo no akora ibintu nk'ibyo gaje ibyo nabyo nokora. Hajya umuntu akubajije imyaka ushobora kuyivuga kubera umukobwa ushobora kuvuga ati je n'umusheri wanje no muhica keneye cyose kubera ndagifise abantu tubaye kugira dufashanye nubwo wahakanye ko mutofashanya ugashisanga akavuga ati none ujyanye ko yavuze ko afite imyaka ingano kunya nanje ifise umugabo je umusheri wanje nkaba ndamukunda ndamuhiki nawe agaca gusubiza ukumubwira ati we waragumiwe mugo bisanga kuvuze nti yaragumiwe ntihari bwagere woshi mubwira gute. Jewe je namubwira gute ntihari bwagere wo muntu oya ari umuntu akuze biraboneka mu maso kandi nawe uri umuntu wiyemera nshobora gukora ikintu nk'ico ngo uje kuzana mugabo rega hajye ni nkaho twebwe kana kwereke ko nakwere mu Rwanda ndikuru mu Rwanda bavuga ko ujye urufashe ukatwara ufashe umugabo mu nzu ari we umugore babyita ndongora nitunge niko babyita ndongora nitunge niko babyita niko bivuga kenshi mu Rwanda bavuga ndongora nitunge rero ari nka jeweho wapi na umuntu ashobora kuboneka nk'akuze mu maso kandi mu myaka ari umwana ibyo birabaho hasi kandi bavuga ngo havuka ibi projet abona ko nyene yakuze agaca avuga ati kamfe kwikwegera ko bazi. Watubwiye yuko hariho abasani usanzwe ukunda hajyanya bakubwiye ati ukundane n'umusani wo kwemera. Jewe oya kundana n'umusani saba ufise umutima ugumye andi wa mutima ugumye nawe ufise ubwa warawurindishije uvuga yuko umugabo wese aje afise amafaranga atangorana. Ego mu rukundo basasane batanga amahera abasani batanga amahera bagira kuri irya zina ryabo nyene abastare ni bahonga niyo mpamvu je rero na n'umutima ugumye kuvuga ngo wo mu rukundo ngo bafise je ndi umuntu mfuha cyane bivuze ngo turakundanye ndafuha cyane rero urumva wogira ngo dukundane usange ejo uranyonoye ceje ndakunonye cije bitamo kubiheba undi no love. Watubwiye yuko wibarutse ariko ko kwibaruka kwawe bivuye no kunyura watubwiye yuko ukunda amafaranga rimwe rimwe hari umuhungu aze kukubona agatinya ati jewe kubera ntararonka kanoti reka ndavyihanganire kuresha ujya mukobwa. Ubwo umuhungu mwavyaranye bwo ntihanze kukurira amafaranga kugira mushobore wapi byo nari narabitangura. Yes bakunzi ba Shuro TV kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masamba nyuma ya kamera ni Patience wanenge mukana subscribe na comment turabakunda cyane.